Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana data ari nayo so ibaho umugisha. Turabaramukije amahoro y'Imana bavukanye mwese muri Kristo Yesu aho muri hose. Kaze mu kiganiro SAVEUR DIVINE tuhuriramwo kugira ngo dukomezanye kandi tubwirane ijambo ry'Imana. Kiganiro c'uno munsi mukaba muri kumwe na jewe NSENGIYUMVA Samuel. Tukaba tugiye kuraba ijambo ry'Imana duhagarara ko dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ni 10 duhere ku murongo wa 46 dushikane ku murongo wa 52. Havuga ngo Yesu aho umuntu impumyi yitwa Barutimayo nuko bashikiye Yeriko, akivana Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero rinini, mwene Timayo yitwa Barutimayo impumyi yasegerereza yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu Umunyanazareti, atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara arababarira ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi barayibwira bati, humura va hasi araguhamagaye. Nayo iti impuzu yayo ihaguruka vuba yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, ugomba ko ndagukorera iki? Impumyi iramwishura iti, ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu arayibwira ati, genda ukwizera kwawe kuragukijije. Aca arahumuka amukurikira ku nzira. Amen. Tuvuge ku ijambo rivuga riti kwizera kunezereza Imana maze ikadutabara. Kwizera kunezereza Imana maze ikadutabara. Tubonye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko muri kino gice 10 inkuru y'impumyi yitwa Barutimayo. Uko tubibonye dusomye tubona yuko Barutimayo, uravye iki gice aha duhejeje gusoma, birumvikana yuko Barutimayo yari yarumvise Yesu bamuvuga, yari yarumvise amakuru yavugwa kuri Yesu. Uko Barutimayo yamwumvise, uravye iyi nkuru duhejeje gusoma, yumvise Yesu ukwari, uko yari ameze, maze yakira Yesu amushira muri we, amushira ku mutima, amushira mu ibyizigiro byose. Hariho benshi bari abanyabwenge b'ivyanditswe batemeye Yesu nk'uko Barutimayo yamwemeye, batamwakiriye mu mitima yabo nk'uko Barutimayo yamwakiriye. Kubera ni benshi batuka Yesu bakanamwagiriza yuko akoreshwa n'abadayimoni, ariko Barutimayo yumvise Yesu yuko agira neza, yishiramo Yesu agira neza, yishiramo Yesu atabara, yishiramo Yesu akiza, yishiramo Yesu yuzuye ubuntu, yuzuye imbabazi, yishiramo Yesu yaje kudutabara, yaje kutubohora. Yumva Yesu aciye ahari ari karegereza, arasemerera ati,
Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Ni benshi batari baramenye yuko Yesu akomoka mu muryango wa Dawidi. Dawidi yari umwami wa Isirayeli, ariko wewe amenya yuko Yesu akomoka igisekuruza ni hariya kuri Dawidi yabaye umwami wa Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Barutimayo ari karatakamba cyane ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Haba bamuzibiranya baramuhoza. Ni nk'uko n'uno munsi aho uri, birashoboka aho uri hariho ibintu byinshi bigomba kugucecekesha, hari biguhagarara imbere. Birashoboka yuko ari ingwara ufise irakubuza no gusenga wizeye Imana. Hari amajwi aza kubwira ngo biracika, hari amajwi aza kubwira ngo birakomeye, ariko ndakubwira nk'uko tubonye rino jambo ry'Imana, shira umutima kuri Yesu, shira umutima ku Mana, uyigirire icyizere, uyihanga amaso, uyitabaze, udakekeranya yuko Imana ishoboye, udakekeranya yuko Imana igira neza, kubera igira neza, kubera irashoboye. Uyihanga amaso, uyitege, uyitabaze, nayo izogutabara. Abantu baje kuzibiranya Barutimayo, ariko akomeza gusemerera, akomeza gushira umutima kuri Yesu, akomeza gutabaza Yesu. Nawe aho uri ndakubwira ngo tabaza Yesu, aragutabara. Kandi uwo mwami dutabaza arikwiye, ntagomba kurondera abaza kumufasha kugira ngo utabagwe. Ntatabaza nawe kuko arikwiye, afise ubushobozi bwose. Yesu yumva Barutimayo akomeza gutakamba, maze arahagarara arababwira ati nimumuhamagare. Abo bamuzibiranya nibo bagarutse baramubwira bati humura, araguhamagaye. Haleluya. Hari ibizoba byarakuvumye, Imana imaze kwigaragaza kubera wayizeye, kubera wayishyize ku mutima, kubera wayirondeye ubudahumeka, kubera wayirondeye ijoro n'umurango, kubera wayitabaje. Hari n'indimi zizoba zaraguciye intege, izo zizoza zivuga ayandi makuru. Ni nk'uko ibirenge byari byarajyanye ubutumwa bivuga yuko Yosefu yapfuye, nibyo byasubiriye bica muri ya nzira nyene, bijyana iyindi nkuru ivuga yuko Yosefu ari muzima. Rero nawe ndakubwira ngo nubwo ibigucecekesha ari byinshi, komeza wizere Imana, komeza uyirindire, ugume aho igomba kuba, ugume mu kibanza yagusizemo, kugira ngo Yesu niyaza kukurondera ntazokubure. Aragenda ashikira Yesu, aramubaza ati uragomba ko ndagukorera iki? Nawe aramubwira ati ndagomba guhumuka. Yesu aramubwira ati genda, ukwizera kwawe kuragukijije. Bantu b'Imana, twizere Imana, tuyigirire icyizere. Imana igira neza, Imana irikwiye, Imana si migani, Imana si bitito, Imana irahari. Twizere Imana. Ukwizera Imana kuzotumugirirwa neza, uzobona ineza y'Imana, uzobona ugutabagwa kuva ku Mana. Wowe uyizere, wirinde kwidodomba, wirinde icyaha, ariko urindire Imana, ugume mu buntu bwayo. Yesu ntiyoshobora kuguca iruhande abona uri uramutabaza, ntiyoshobora kukwirengagiza abona uri kuramutabaza. Yesu ni umwizigirwa muri byose, umugirire icyizere. Yesu azogutabara, Yesu ntazokurengana, Yesu azokugirira neza. Aho nyene ufitiye ibikugerageza, aho ufitiye ibikubabaza, aho ufitiye ibikuruhisha, ubuntu bw'Imana burahagira, ineza y'Imana irahagusanga. Bisaba yuko uyizera gusa, nta kindi bigusaba. Ugume mu buntu bw'Imana, utabaze Yesu, nawe azogutabara. Umugabo wa Aburahamu, Bibiliya itubwira yuko yizeye, yizigiye ibitokwizigiwe.
haravuga ngo hariya mu gitabo c'abaroma igice ni ca 4 uravye umurongo wa 18 havuga ngo Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzongana. Iki gihe Aburahamu yarageze mu zabukuru, yarashaje, ari mu myaka myinshi, ariko Imana yari yaramuhaye isezerano yuko azobyara. Imana yaramuhezagiye, ntiyashoboye gukangwa n'ibihe byari ko biragenda. Reka ndakubwire nawe n'imyaka wowe umaze cyangwa igihe wowe umaze, iminsi wowe umaze, amezi wowe umaze, komeza kwizera Imana. Imana ibihe ntibiyikanga, ntiri mu bihe, iri hanze y'ibihe, irategeka ibihe. Wizera Imana, wisengera Imana, wirinde cyo gutandukanya n'Imana. Yesu azogutabara, Yesu azokugirira neza. Birashoboka yuko ugwaye, komeza kwizera Imana, Yesu arakiza nta cyamunaniye. Birashoboka yuko uremerewe n'amadeni, Yesu akubera umutabazi. Birashoboka yuko hari byinshi byaguhagurukiye, tabaza, Yesu aragutabara kuko n'umutabazi, kuko agira neza, afise amaboko akora. Nubwo abantu boba baguhama, nezererwa Imana, wirinde icyaha, wizera Imana, ubone kwije kugutabara. Ugume wibuka yuko Imana igira neza. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Amahoro y'Imana arenge yuko yomenywa n'umuntu uwo ari we wese, akomeze kuguza imitima yanyu. Shalom shalom.